amajambo akurikira murongo w'indwi n'umunani aravuga ati uko mugenda hose mubwira abantu muti ubwami bw'Imana buri hafi. Ibyo namba hariho ubikengera, Yesu wewe yaramenye ngo iyi ni un message important, iyi ni ubutumwa buhambaye abantu bakeneye kumenya. Yesu ashimwe cyane. Izina ry'umwami Yesu ryo riduhumuriza. Imana ishimwe cyane. Alleluia. Donc tworirimba Yesu niwe humure ryacu, nahabwa icubahiro. Hari ibicana buto bitandukanye bizanana mu nzira zitandukanye, bimwe ukabigirira control, ibindi ntubigirire control, bimwe ugashobora no kubyibaza ku bindi ntunamenye n'ingene biriko biragenda. Hari urwamo rutandukanye, ariko muri ibyo byose akomeza kuba umwami w'amahoro. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cyawo cya 20. Yohana igice cya 20 kuva ku murongo waho wa 19 kugeza ku murongo wa 23 haravuga ngo nuko rero uwo munsi buhwibiriye niwo munsi wa mbere w'iminsi indwi, inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya abayuda. Yesu araza, aleluya, ahagarara hagati arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza vyiwe no mu rubavu, maze abigishwa baranezerwa babonye umwami. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe, nk'uko data yantumye niko nanje mbatumye. Avuze ivyo abahumekerako ati nimwakire mpwemu yera, kandi abo muzoharira ivyaha bose bazoba babihariwe, ariko abo mutazobiharira bose ntibazoba babihariwe. Imana idufashe cyane. Dusome ayandi majambo muri Matayo 6 murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 34. Nta usaba abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Nimushobora gusaba Imana n'itunga. Nico gitumye ndababarira nti ntimukaganyire amagara yanyu kuvyo muzorya canke kuvyo muzonywa, canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya, canke umubiri nturuta ivyambarwa? Nimurabe ibiguruka vyo mu kirere, ntibibiba ntibishwabura, kandi ntivyimburira mu bigega, ariko so mw'ijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha nk'ukuboko kumwe? Ikibaganyisha impuzu ni iki? Nimurabe amashurwe yo ku misozi ingene akura, ntiyirirwa aratama, ntajisha impuzu. Ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ivyatsi vyo ku misozi ityo biriho uyu munsi, ariko nk'ejo bigaterwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemwe? Nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonywa iki canke tuzokwambara iki,
kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika, ariko so mu ijuru arazi ko ivyo vyose mubikena. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Ntimukiganyire ivyejo, ku munsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo, umunsi ukwiranye n'amagara yawo. Imana ishimwe. Dusome muri Matayo 10, Matayo 10 umurongo wa mbere cyo dusimbira ku murongo w'indwi. Ahamagara abigishwa 12 abaha ububasha ku mpwemu zihumanye n'ubwo kuzisemba no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Umurongo w'indwi, uko mugenda kose mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukize abarwaye, muzure abapfuye, mukize abanyamibembe, musende abadayimoni, mubiherewe ubusa mubitangira ubundi. Imana ishimwe cyane. Amen. Nugomba kubanza kuvugana namwe kuri aya majambo tumaze gusoma. Yesu ashimwe cyane. Aho twatanguriye muri Yohana, Yesu yarazutse asanga abigishwa bari ahantu batetemera bibaza ibigiye gukurikira, kuko uwo bari bashize ku mutima bari bamubuze, kandi uwahora aza kubagwanira niwe bari babuze. Hanyuma mugabo Imana ishimwe ku bubasha n'ubuhambazi bwayo, yuko Yesu Kristo mu kanya gatoyi yarabaretse. Sinzi uwabakingiye, ariko icyo tubona bose barakingiwe. Sinibaza ko ari abantu babigize, ariko bwa bumana bwiwe yashoboye kuba byose arabakingira. Ariko rero mu muntu harabaye ubwoba igihe afise ibirabishwa amaso, ivyumvishwa amatwi, ibikabakabwa, ibiseruka mu vy'umubiri bikangana. Mu muntu haramaze kwinjirayo insécurité, haramaze kwinjirayo kudatekanirwa kuzuye, kandi ivyo vyazananye n'icaha. Kuva Adamu na Eva bibagoye, ubuzima bwabo bwabaye ubwo nyene, bwabaye ubwo bwuzuye uruhagarara, bwabaye ubwo nubwo babona ibintu hafi yabo bumva umenga hariho ibindi bibuze. Ubuzima bw'umuntu bwarononekaye, bwarataye agaciro kabwo kuva ico gihe. Hanyuma mugabo naho vyabaye gutyo, muri Kristo Yesu twaronse uguhemburwa, ugusanurwa, ugusubizwa agaciro n'inkomezi n'ukurema cane, kuko dufise ibindi vyizigiro bishasha. Imana ihabwe icubahiro cane. Amen. Muri aba bantu bari bakoranye bongera batetemera bagira ubwoba, harimo amajambo menshi Yesu yari yaravuze, ariko byari bibagoye, kandi bazi yuko hari ibyo Yesu yavuze, kubera ibyo barabisha amaso byari bibakanze. Rero ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugenda turongorwa n'ibyo twizera, ntiturongorwa n'ibyo tubona. Imana ishimwe cyane. Kristo Yesu yari hafi, yari muzima, yari kumwe nabo, mugabo ntibyabakundira ko bakomeza kugumana ibyizigiro, kuko amaso yabo ibyo yabona ntibyasa n'ukuri. Kenshi ibyo turaba birahendana, kandi ibyo twizera nabyo mu Mana biva ku Mana by'ukuri nibyo biremesha, kandi nibyo bikiza. Yesu ashimwe cyane. Ahitamo rero kubiyereka kugira ngo afashe n'ayo maso, nayo afashe intege nke za muntu. Hari ibintu Yesu akora kugira ngo ureme, hari ibintu Yesu akora kugira ngo umenye ko atari kure. Ukwiye kugira ubwenge bwo kubibona.
Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Aleluya. Arazi kuremesha umutima wihebuye, arazi gutanga ivyizigiro ku nkuru iteye ubwoba, kandi hataragera nuko ico wagomba kurabisha amaso kiboneka, mugabo akamenya ingene akuremesha, akamenya ivyo akora, kubagize ubwenge bakabibona, bakamenya ngo ivyo biranyeretse ko inyuma hari inkuru nziza. Imana ishimwe. Mukozi Imana Eliya mu gihe ciwe cyo gukorera Imana yarahuye n'igihe kigumye. Ntivyari vyoroshe igihe umwamikazi Yezebeli yamutera ubwoba kubw'uko yari yishe bakamenyi inyuma y'amahiganwa yabaye hagati y'Imana yiwe n'Imana z'ibigirwamana abo bandi basenga ku gasozi k'i Karumeli. Eliya akabaserukiye Imana uhoraho iyi dusenga, abandi bakabaserukiye Imana zitandukanye bazi bafashe bifatikije ko ari zo mana. Hanyuma izo mana ziraheza zirahiganwa, ko sinovuga ko ari Eliya n'abo bantu bahiganye. Imana nyaguhora ku ngoma yiyerekana ifise ububasha, iba ariyo yonyene irungika umuriro uturira ikimazi bari bashizeho kugira ngo barabe Imana irekure umuriro. Mu masezerano n'ivyo bari bavuganye, urumva uwanesha nyene niwe yacanesha. Hanyuma barabica abo bantu bose bizera ibitari byo, kandi na n'ubu bazopfa. Si inkuru nziza kuri bo, ariko inkuru nziza ihari nuko bigishoboka gusohoka muri byo ukizera Imana nyamana. Mu bintu nabonye bigenda bibabaza Imana, gusenga ibigirwamana. Muze musome na mwebwe. Gusenga ibigirwamana, ubusambanyi, kugirira nabi abandi. Eba, ivyo bihe muri Bibiliya biraboneka incuro nyinshi. Yesu adufashe cyane. Maze rero asugerejwe n'ingene byari bimeze, nawe agera igihe asaba Imana yuko imvura yoreka kugwa. Imana ishimwe cyane. Ibyo guhunga n'ibiki byose twabiretse, ibindi bihe byiwe byo kurwana izo ngwano z'ico gihe yari arimwo bimutera gusenga kugira ngo imvura ntigwe. Arasenga, ariko rero ivyo navyo bica bimubera uruhamo, niho umwami Rahabu yamurondera. Imana idufashe cyane. Hanyuma amaze gusubira gusaba Imana ngo imvura igwe, nibaza ko yarabitewe n'uburongozi bw'Imana atari ubwoba gusa, ngo agenda mbari ngo atuma umuntu ngo agende kuraba ngo yuko ngo atagicu ngo c'imvura yobona. Aciye imyaka 3 n'amezi, hanyuma agiye baramubwira ati nta kintu na kimwe tubonye ngo uretse agacu kangana n'ikiganza c'umuntu. Ako gacu gatoyi kamenyesha Eliya ko yishuwe ku byo yasenze byo gusubira by'uko imvura yosubira kugwa. Aramubwira ati genda ubwire umwami Rahabu uti irukanka kubera imvura igirigwa. Agacu gatoya karamutera kwizera. Ivyo birerekana yuko si kurabisha amaso asanzwe bitanga ihumure. Kurabisha amaso y'umubiri sivyo bitanga ihumure, ahubwo ivyo uraba kubibona nk'igikorwa c'Imana nivyo bitanga ihumure. Imana ihabwe icubahiro cyane. Aleluya. Numva ngomba kugenda kuri aya majambo rero yo yonyene, kuko niyo turamutse dusangira by'ukuri
kandi mba ngomba ko Imana yadufashirizamwo uyu munsi tugatahana ihumure ritanyiganyiga mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Muri 2006 naragize indoto. Muri izo ndoto zari ngufi cyane ariko zari zuzuye ububasha. Haje umuntu asanga aho ndi, ararengana sinamubona. Kumweri Mose yabona ngo yapfukwa akabona Imana irenganye ngo azoyibona mu bitugu. Ararengana sinamubona, hanyuma ageze imbere niho yahindukiye, ahindukira mu ijwi ambwira ijambo n'ubu nama ndondera cane gose kutaritakaza, rigufi ariko ryuzuye ububasha ngo ntuze wongere kwiganyira. Nticari igihe coroshe ukubaho kwanje, mu vy'abantu bakenera mw'isi nta na kimwe ntari nkeneye. Turi kumwe? Mu vy'abantu bakenera mw'isi nta na kimwe ntari nkeneye. Nari nkeneye byose pe. Ariko muri uwo mwanya yangendeyemo, si wo mwanya umutima wanje wari mu ruhagarara, kuko hari ibiti Imana ikora umutima wawe ukaba amahoro kandi ibyo ukeneye bitaraza. Imana ishimwe cyane. Ariko iryo jambo ngo ntukiganyire twarisomye muri Matayo, numva ngomba ko dutahana umuti waryo, umuti wo kwiganyira, tuwunywe hanyuma dukire ikintu citwa kwiganyira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Numva umenga rero ubu niho tugiye gutangura ubutumwa bwiza aho twakavuganiye. Imana ishimwe gose kandi ivyo wakiriye navyo ni vyiza. Imana ishimwe hejuru. Yesu aravuga ati nimugira amahoro. Haleluya. Arasubira ati ndabivuze ugira kandi arabivuga ngo nimugire amahoro. Imana ishimwe gose. Inyuma yo kuzuka mu bapfuye kwiwe afise impamvu nyinshi zo kutubwira ngo nimugire amahoro. Muri Yohana 16:3 havuga ngo mw'isi muri n'amarushwa ariko nimuhumure kuko jewe naranesheje isi. Naragiye kumenya igisifu iryasi ivugwa yariyo. Haleluya. Ni yasi icurirwa nk'imigambi yose mibi. Iryasi Yesu yarayinesheje. Iryasi ikorerwa nk'imigambi n'imitego y'umwasi. Haleluya. Iryasi ivuka mw'ivyaha, iryasi ivuka mw'ingwara, iryasi ivuka mw'imishwano, iryasi ivukamwo uburozi, iryasi ivuka mw'ivyo batongera. Iryasi Yesu yavuye mumva aravuga ngo ntaranesheje. Yohana mu kizinga c'i Patmos aramubwira ngo yewe Yohana humura, humura, raba jewe nari narapfuye none ndi muzima kandi mpora ndi muzima, mfise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Amahoro yesama arutayo narinzi none ngenda habona kuko nize kwizera. Yesu ashimwe. Bazambwira kumwegera no gushira impazame, yemejeje kumwizigira anyuzuza amahoro. Yesu aruta none ngenda
yaranesheje. Imana ishimwe. Byari bimubereye kuvuga, n'ubu biramubereye kuvuga ngo gira amahoro. Uwanesheje urupfu biramubereye kuvuga ibyo. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Haleluya. Rero muri Matayo arigisha, aratubwira ntibikunda gusaba bami babiri. Hariho ibintu bitera uruhagarara n'amayira abiri mw'abantu. Hello. Amayira abiri aratera uruhagarara. Gusaba bami babiri biratera uruhagarara. N'umukobwa arahejwe n'abasore babiri nta mahoro afise. Kiretse uciye urubanza ukavuga uti byaguma byoroha mpisemuyo. N'umusore ariko araresha hatatu nta mahoro afise. Naho bashira ibitenge bisa n'amajojo asa n'amandroide asa, naho bigira uko ubo ntibasa. Kandi uko badasa niko bafise amaforomo atandukanye muri wewe. Kandi ayo maforomo araryana kuko imwe yose igukeneye wese, iyindi yose ishaka kugutwara wese, n'iyindi igukeneye wese. Urukundo rwawe rwose, umwanya wawe wose, amahera yawe yose, ubwiza bwawe bwose, agatwengo kawe kose, amashure yawe yose, imodoka zawe zose barabikeneye. Gushika ufashe ingingo yo guhitamwo uvyegurire. Yesu agomba kudukuramwo ibintu bidutera uruhagarara. Hitamo. Amen. Imana ishimwe. Niko bigenda no kukwizera. Wizera handi utizera uguma uzangazanga. Bibiri itubwira muri Yakobo ngo utizera ngo amera nk'ubwato busimbagurizwa n'imipfunda. Ngo uwizera agakekeranya. Apana utizera, uwizera agakekeranya. Ngo amera nk'ubwato busimbagurizwa n'imipfunda. Hamwe narakekeranya mazaha ndigeze mwengurike ijuju yabawe. Hamwe narakekeranya mazaha ndigeze. Uyu muntu mazana kekera mazaha umenga hamwe natubwenge handi ukabutora. Mpejeje kumwizigi anyuzuza amahoro. Haleluya. Mesa kamwe. Yesu niwe Mana. Yesu niwe mukiza. Yesu niwe mutabazi. Yesu niwe kwizerwa. Yesu niwe kuzirika k'umutima. Hagarika ibidahwanye nawe. Eka kumubangikanya. Amahoro yawe araza gusesekara. Imana ihabicuranye. Haleluya. Wowe umurongo wa 24 aratubwira gutyo, nashimwe ko azi kuduhanura. Amen. Banishimwe. Ariko abantu bazi guhanura breve batajyanye n'umutima aguhanura. Kandi je umuntu ampanura ndamukunda. Haha, Yesu ashimwe. Amen. Twakira inama nziza. Amen. Inama ya bwenge. Shirabandanya rero. Nico gitumye ndababwira. Ntimukiganyire amagara yanyu kuvyo muzorya canke kuvyo muzonywa canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya.
cyangwa umubiri nturuta ivyambarwa. Kubandanya kugeza ku murongo wa 30 abakiriko aravuga bene ivyo 31 nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonywa iki canke tuzokwambara iki. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri ayo majambo arushizeho kutwereka yewe muntu wizigiye Imana. Yesu ashimwe cyane. Hariho ikintu numva gikomeye. Yesu ashimwe. Abaziri ku mutima kuhora bazoba amahoro. Yavuze mu ijambo ryiwe ngo azigama amahoro masa abamuzirika ku mutima. Umuntu ngo amwegamikako umutima amuzigama amahoro masa. Mana ishimwe cyane. Amen. Rero ikindi kintu kidutera kuzangazana, kidutera kugira uruhagarara, ni ukwibaza ko wewe wibeshejeho. Ni ukwibaza ko umuntu atunzwe n'ingufu ziwe. Ihibambewe benshi bari bazifise barazikenana, kandi mbere hari n'abakora cyane bakaruha gusumba abandi, ariko nibo bamerewe nabi. Mana dufashe cyane. Umuntu igihe kimwe mushinga nayo wanje twarafashe igihe kimwe kera mu ntango z'ukubakana, turagira ibiharuro ngo turabe ingene bijanye no kubaho bigenda. Turaharura ayo mahera yarahembwa, turaraba ingene ashobora kumara ukwezi, dusanga ivyo bintu biradusovye kuko tuyaharuye ntiyakwira, mugabo tweho twarabaho tutibye. Ivyo bintu bituzanira indunduro ivuga ngo umuntu ntatungwa n'umushahara, umuntu atungwa n'ubuntu bw'Imana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ndibuka ko ico kintu camfashije gose. Hanyuma mugabo ndakomeza ndagira uruhagarara mu gihe kindi sanga narahonye n'ibiharuro. Ibiharuro rero hari igihe ubyiga bakaba ari byo bikwiga. Nama n'agakaramu n'agapapuro, hanyuma n'ukwandika, hanyuma n'ukurondeza ingene bigabanganywa kugira ngo amahera atangure ukwezi, intango y'ukwezi ashikane impera z'ukwezi. Hanyuma mu by'ukuri tudahendanye, hariho amatariki ntashaka kuvuga yarateye ubwoba kubera yamashika ayo matariki waribagiye kuvuga dawe wa twese waba watanguye kuyibuka. Murazi yuko kenshi ivugwa itetse ibiganza. Hanyuma ndagwara iyo ngwara ndaruha. Igihe kimwe nari mu gikorani, umukozi w'Imana umwe avuga ijambo, ibindi ntubimbaze, burya n'uno munsi nawe urafise ivyagwawe. Imana ishimwe. Avuga ijambo ngo namugwayeho uderenganya, ngo nagira ndakubwire ngo Yesu arakurusha kuderenganya. Ndababwire biratera isoni mugabo niko kuri. Umbajije ibindi yavuze ntavyo nzi. Ico nzi gusa yari yavuze ibintu by'ifi, ingene Yesu yarobesheje abantu ifi. Umenga yoba yaciye avuga ntahajya azigwiza, ntubimbaze narahandi. Ariko jewe numva ivyo bintu biranyagukana. Yesu arandusha kuderenganya. Ukiyumvira kwa kundi uhora umanyura irengarenga, zimwe zibe izejo wazironse, izindi zibe izo ku mugoroba. Nyuma sivyo bita kuderenganya none, kugerageza kumanyagura kugira ngo ikiro c'isukari gikwiza iminsi iyo uyigura. Sivyo? Iyo usanzwe uyigura, kugerageza kumanyagura ngira ngo n'umunyu ariko tumanyura ukeneye ko bigira akanovera.
urabyumva abantu b'Imana ico no kubwira negeranije kuko shaka kuvuga ibi vya Yesu. Haleluya. Kuva uwo munsi nahamenye ngo Yesu ndakuretse ibiderenganye sinzongera guharura. Nuno munsi ndababwira imyaka iraheze simparura. Misi yaheze twarigeze kuducanga twenda nyawayo hanyuma turavugana turega kandi umenganije nashize urwamo hejuru erega amabere y'ibintu yarahindutse rwose. Hanyuma nja turicara ngo tubwire ibiharuro ibiharuro vy'ukuraba yuko muri rusangi none umuntu yo kwibaza yuko mu bisanzwe haba hakenewe angahe. Twaramaramaye tuyateraniye kandi kubera ko twamaramaye nasubiye ku mavi ndavuga Mana wari warankijije ibiharuro izi ntambara nicyo ndazizaniye. Hari igihe twizanira intambara hewe ndatabura mu mutwe mu mutima ndatabura ndavuga ja hariya jewe narakize ibiharuro. Bon ninaje mu ishure biga ibiharuro nzovyiga mugabe ibiharuro vya tuzonyiki tuzonywiki tuzokwambara iki ivyo mu murongo wa 32 havuga ngo kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika ariko so wo mw'ijuru arazi ko ivyo vyose mu bikena bimurekera. Amen. Mundu w'Imana ushobora kuvyumva uti ndavyumvise mugabo jewe ndaza kubandanya kamwe ntawe ukora nk'umusazi. Ego ntangorane mugabo nawe uzucunge ntibigukwegere kwiganyira. Amen. Bikagukwegera kwiganyira uzoba ubaye indushi kandi Yesu yaje kudukiza kuba indushi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bakarya babo bakabarya imitima kubera uruhagarara. Yesu nawe atigira amahoro. Amen. Haleluya. Nanezerewe kumvira ijambo yuko Imana yitayeho ibintu nkenera ku munsi ku munsi. Umurongo wa 34. Ntimukiganyire ivyejo kuko umunsi wejo uzoba wiganyira ivyawe. Umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Sisi umwanya wo kuvuga ku ntahe y'ingene nakirira ijambo mu gihe kigoye. Nakirira ijambo bigoye cyane navuye muhira ndashika ku isengero ngenda ndabwira Imana nje kubikubwira amarira agakoroka nibarabara ndavyibukana n'umujene mariye nje kubikubwira Yesu nje kubikubwira nafise ibibazo bitandukanye by'iwabo na mama by'iwacu afana by'iwabo na mama by'iwacu mwira kwa mama wanje. Mama afise ibibazo byinshi bikeneye amahera nanje sinkora. Hanyuma umujene mariye nkibaza ingene ngira afata amagorwa y'iwacu yose ndaremeye kuba twubakanya nepfa ibintu birabishe mugabo nje kubikubwira Yesu nzandarira shano aho nashitse nta kintu na kimwe navuze ntavyo nashobora nararize vyonyene nagumye ndira nkumva byose zibiza bana yayandi turira y'umunezero no gutazira byari byose ntamenya mugabo byukuzirika umutima ku Mana. Muri uwo mwanya nta jambo na rimwe jewe navuze nahereje muri ivyo nje kubikubwira mugabo mu mutima wanje hazi inkomezi nyinshi zirambwira ngo none wowe ntubizi ko nababujije kwiganyira ivyo ku munsi bigenda ukwavyo. Iri jambo subira kuryumva ryose. Mana ishimwe cane. Ndataha ndihanagura. Mana ishimwe urashobora kwihanagura uyu munsi.
Haleluya. Imana ishimwe. Okay. Imana ni nziza. Ntiyarabizi neza. Ntiyarazi n'ibyo ndiko ndagwana nabyo. Acataha ku mugoroba ambwira ati urabizi ntegerezwa kumanuka ejo bantumye ko mu by'akazi nkwiye kwitaba. Hanyuma urumva rero ndabikubwiye ubunyene kwa yumva nanje nabimenye uyu munsi. Bukeye acaramanuka. Agumenga ariko ambwira ko aramanutse. Acaragenda. Hanyuma bukeye ku mugoroba aragaruka. Ngira ngo haya mahera baduhaye kandi nyamahera ntiyari make. Haleluya. Icyo nababwira byarandengeye Yesu arahambaye. Iyo mvuze ijambo rero biba bikomeye. Nta bintu by'ukugukindaga biba birimwo. Ibi yavuze ni iby'ukuri birashobora kudutura. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Umve rero amajambo nasimbye n'urufunguruzo rukomeye. Havuga mu murongo wa 33. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ibyo byose muzovyongerwa. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo. Yesu aragomba kudukura mu ruhagarara gukureka ibyo twategerezwa tukaja tuja mu byo tutasabwe. Yesu adufashe cyane. Mwishure umunyeshure yohagarika gukorera ku rupapuro rwiwe akaja gukorera ku rupapuro rw'umunyeshure mugenzi we wanditse ku izina rya mugenzi we, hanyuma akabyandika akabitora, hanyuma urwo rupapuro rugatangwa ku izina rya mugenzi we, urwarwiwe rukagenda gutyo, azoronka ubusa. Dufise impapuro zibiri zo gukorerako ibikorwa, rumwe ni urw'Imana, urundi ni rwawe. Haleluya. Urw'Imana ruvuga ngo niyo idutunga, niyo izi kumenya ibyo dukena. Urundi ruvuga ngo itwararika ubwami bw'Imana n'ukugororoka kandi rwanditse ku izina ryawe. Kora ibyo. Haleluya. Murakanya. Yesu ashimwe. Ndagira ndakuvugurire kuko ndashaka kubitanga kuko ndabifise. Ndakuvugurire kuri aya majambo abiri. Icambere ubwami bw'Imana n'ukugororoka. Icakabiri inyongera. Yesu ashimwe cyane. Kandi ngomba gutangurira kunyongera. Inyongera ni iki? Aho ngomba kugusangiza hankiza. Haleluya. Inyongera nta muntu n'umwe aja gusuma agiye kurondera inyongera. Inyongera c'est pas ton objectif principal, ce n'est même pas ton objectif. Inyongera si ryo hangiro. Inyongera si uja mu isoko ugiye kurondera. Jamais. Nta na rimwe hari umuntu arafata inzira ngo aje mu isoko agiye kuzana inyongera. Ibyo batatwongeza mu bigaragara bakakugabanya bitatu bibiri by'isashi ukabakunda, iraryoshe mugabo nta na rimwe uja mu isoko ari ugiye kuzana. Ndakiretse. Haleluya. Bya bindi byose dukenera mu gufungura, mu kunywa, mu by'amagara. Haleluya. Mu byo kuhambara, bya bindi byose inyoni zironkera kuri gratis. Na Perezida ntarinda kuvuga ngo abana b'inyoni muzo bavuze kuri gusa, ntarinda gutanga itegeko, ziberaho kuyazirema. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Ziberaho uko biriya byose Imana yavuze ngo izobiguha uko nyene inyongera bayitanga
kandi bakayitanga wewe utarinze kuyinetswe. Izobiguha uhaze utuje ico barondera ca mbere ugifise, utarinda kuvuga ngo ico naje ndondera ntaco mfise, kuko siyo wari wajondera. Aleluya. Ariko bigenda gute ngo ibintu byose ivyo byose kubera gutwara umutima n'ubwenge, bigenda gute ngo umuntu mu mutima we no mu kubaho kwiwe no mu kuri kw'ibigaragara bimuhindukire inyongera? Kugura amatongo, kubaka inzu, kwiga cane, kuronka akazi keza, kwimbura, kwambara, kurya, kuronka abantu n'ibintu. Bigenda gute ngo umuntu yumva ivyo bisigaye ari inyongera, bifise valeur, agaciro kangana n'inyongera? Umuntu akenera inyongera n'umuntu yamaze kuronka ico yagiye arondera ku isoko. Dusome ijambo ryo muri Yohana igice ca 6. Imana ishimwe. Yohana igice ca 6 turasoma dusimbe murongo wa 27. Nimukorere ibyo kurya biyoka, ariko mukorere ibyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira, nibyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Imana Data yashizeko ikimenyetso. Imana ishimwe cyane. Dusimbire ku murongo wa 35. Yesu arababwira ati, ni jewe mutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota. Birakatubako. Turahejeje tugaruke. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni gute ivyo bintu bizomera nk'inyongera, nk'icibwa ihaze ku muntu? Haleluya. Ni gute bizomera nk'icibwa ihaze? Ni gute umuntu azoshobora kuraba aho abantu begeranya hanyuma akumva ati ivyo ni sawa, ndabironse naho nyene ndi muzima? Nuko tubanza guhazwa na Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Turaririmba urampagije, uri byose mfise, ni wewe gakiza, urampagije. Ariko nibyo turetse kubiririmba, nibyo aho tubirabira rero ko ari byo, nuko bya bindi byose twabwirwa ko ari inyongera, tuvyumva ko bifise agaciro kangana n'inyongera. Amen. Yesu ashimwe. Amarira menshi abantu barira ntakenewe, kuko nta muntu n'umwe usanga yidoga mwibarabara ariko arurira moto avuye mu isoko, reka sharika ndababaye ngo ntibanyongeje. Hari uwo murabo? Reka shareka ngo ntibanyongeje. Kandi ibyo bisa uwo bigira yobasa n'umuntu ariko ararira ngo reka shareka nta mpuzo mfise, reka shareka nta tungo mfise, reka shareka sidubaka inzu, reka shareka nta mahera mfise, reka shareka akazi keza mfise. Tugisha ukuri, ayo siyo marira menshi tubona. None rero kwa kundi bitumvikana ko twobona umuntu agiye arira ngo ntibamwongeje, imbere y'Imana niko bitumvikana ko umuntu yogenda arira kubw'ibyo. Turaduze mu ijuru. Hello. Urachi? Ariko noneho
yavuze n'ijambo ryiwe ngo ntimukiganyire, kandi uwo niwe yavuze ngo ntimukibe, uwo niwe yavuze ngo ntimubeshe, uwo niwe yavuze ngo ntimugire ntimusambane, niwe yabivuze, niwe yatubwiye n'ibyo. Twari dukeneye kunywa uwo muti wo kutiganyira. Haleluya, haleluya. Ikintu natahuye gikomeye nuko muri kamere k'Imana hari no kuzinduka yitwararika ingene uza kubaho. Iyo utanguye rero kuzinduka nawe ugira urwo ruhagarara, biranyuranye, ntibihwanye n'ic'Imana iri, yuko bari mu bwami bwayo baba abantu bafise amarira nk'ayo. Yesu adufashe cyane. Uri mu gihugu gifise ibitoro, kukumvurira ko atagitoro biranyuranye no kuba muri ico gihugu. Reko Mana dufashe. Ubwami turimo n'Imana dufise akaranga kayo karanyuranye no kumva umuntu yiganyira ngo tuzorya iki, tuzonywa iki, tuzokwambara iki. Reka tugaruke, dukebanuke. Bidashobokera abantu bishobokera Imana. Ukwizera utari ufise urashobora kukurongera umunsi mu izina rya Yesu. Imana dufashe cyane. Ndabeshe uraza kuraba ingene vyanka gusinzira, uraza kuraba, ariko ndaguhanuye reka kwiganyira mu izina rya Yesu. Ijambo rya nyuma niri ritubwira ngo mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka. Yararize saba gusigurira amarira menshi navuga Mana, iki kintu kimwe unsaba kugira ibikurikira byose bive ko bije kuri wewe ni iki? Ibi bintu wita ubwami bw'Imana ni iki? Numva atavyo nzi kandi sikera. Eka si imyaka myinshi ihetse nararize ndavuga Mana mfasha, none ubwami bwawe ni iki? Ibi bintu mbwira ngo mwitware ku bwami bw'Imana no kugororoka, kugororoka byo vyumenga ndavyumva no kuva mu vyaha, nuko nyene nasenze byo vyumenga ndavyumva, none ibibindi navyo biza imbere. C'est quoi Seigneur? Ndashaka kubimenya kugira ngo ndeke kubihusha, ndashaka kubimenya kugira ngo bari byo nitwararika. Ndasenga umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri numva umutima wanje hinjiyemo ukuri kuremereye, ariko ndatazira Imana mw'isengesho rya consecration, isengesho ryo kwishikanira Imana no kwiyemerera kwikoresha ubuzima bwanje vyigomba. Nyuma numva haje ikintu wamenga ivyo nasenze ejo navyibagiye, numva haje ikintu kirambwira ngo ubwami bw'Imana kuri wewe ku giti cawe no ku wundi wese ku giti ciwe, no kumenya ivyo ndamugomba ko akabikora. Ururengerana na kimwe rujejwe ku mubiri, sinzi ko rwoba runashaza kuko bamwe rurababihira. Umaze kwakira Yesu Kristo uhinduka urugingo rw'umubiri wiwe, kandi ingingo zose ziri n'akamaro kazo. Haleluya, Imana ishimwe. Kwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kw'Imana no kumenya ngo jewe sindakantu karenga ko mu bandi bari mw'ishengero, sindakantu karenga ko mu bandi bari mu mutima wa Kristo. Ndi ufise ikibanza kandi yamamagaye afise n'icyo agomba gukorana nanje. Nditavye Yesu. Niwakira agaciro kawe mu bwami bw'Imana. Niwakire agaciro kawe mu bwami bw'Imana. Amen.
kwitwararika isukari n'ibijumbu n'igihumbi c'inzu na 3 vya minervare n'ibindi nivyo bibuza abantu kumenya ico Imana bagomba, kandi nivyo bibatera uruhagarara. Yesu aragomba kutagira uruhagarara. Yavuze muri Matayo 11:28 ngo muze kuri jewe yemwe mwese abarushe n'abananiwe ndabaruhura, hanyuma mwikoreze ingata yanje kuko itababaza n'umutwaro wanje uwahutse. Haleluya, Imana ishimwe. Ivyo biravuga ngo shira hasi ivyo vyawe, tora ibi vyanje nivyo bikuremurura. Imana ihabwe icubahiro cane. Haleluya. Rimwe narigeze kugira yerekwa twarabisangiye, kandi ryari iry'ukuri kuko ryarakoze ibintu by'ibitangaza narabibonye. Hanyuma iryo yerekwa ryari rimeze gute? Nabonye imigwi y'abantu yari mw'ishengero, hanyuma hari n'umugwi umwe niwongera mvugeko w'abantu bikoreye ibisakoshi binini biremereye by'ibintu byabo batsindagiyemo, bari mu rugendo bavyikoreye naho umenga n'ikindi kintu batwaye, kandi barabigumije pe, barabihetse ni binini mugabo byarababuza gutambuka. Hanyuma cyambona izindi sakoshe, numva n'ijwi rirambwira ngo babwira bashira hasi ibyo bisakoshe, baca batora izi sakoshe kuko izo zari zimeze nk'irya abakomando kirya baba bafise bari mu ndege, kiza kuba haba hari n'umutaga. Hanyuma bariko barakoroka aho ko cobabera ikibaremera ikababera ikibatuma bashobora gukoroka neza, kuko ngo izi nzozo aho kubabera ikibaremera ziraza kubabera ikibaremurura, kandi izo sakoshe vyari ibikorwa vy'Imana. Ndagomba gusenga n'abagomba gukorera Imana kino gitondo, ivyo bizokuremurura. Ya mahoro ya Yesu yavuga muri Yohana afatanye n'ijambo rivuga ngo uko data yantumye niko nanje ndabatumye. Abaho utameze nk'uko Yesu yavuze kandi nk'uko ari. Uko data yantumye niko nanje ndabatumye. N'amahoro aherekeza abari ku kivi c'Imana. Haleluya. Muze muraba abantu bakukurutse mu buzi bahora bagendanirwa, bahora bafise ibiduga byinshi bibagendaniye. Muze mubarabe ntibisubira abantu. Matayo n'ahandi yaravuze nanje ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi. Ariko yabibwiye abaje kubwira ngo nimugende mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Haleluya. Abizera mu babatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Amwe mu yera, mubigishe n'itondo rito n'abageze byose. Nanje ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Akaba ataraza n'uzovuka ku munzukuruza wanje akizera Yesu akaja kuri terra akakora ibikorwa by'Imana, Yesu azobana nawe. Isezerano ryiwe ntirihinduka. Amen. Aho twasomye muri Matayo ngo abaha ububasha. Haleluya. Gahunda gutagira ububasha birabuza amahoro. Ibintu byinshi bitubabaza, ibintu tudafitiye inkomezi. Sifise ububasha bwo kuriha minervare, sifise ububasha bwo kugira mariage, sifise ububasha bwo kwikura kw'ibibintu, sifise ububasha bwo kwivuza. Kubura ububasha ni ngorane, kubera atagomba ko tugira uruhagarara aca turungika duhaye ububasha, tugahura n'impwemu mbi. Haleluya. Toka njiani katika jina la Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Tugahura n'abagwaye dusende izo ndwara mu izina rya Yesu. Tugahura n'amabingira tuyatabure mu izina rya
uzogira ububasha, uzogira amahoro. Haleluya. Amajambo akurikira murongo w'indwi n'umunani aravuga ati uko mugenda hose mubwira abantu muti ubwami bw'Imana buri hafi. Ibyo namba hariho ubikengera, Yesu wewe yaramenye ngo iyi ni un message important, iyi ni ubutumwa buhambaye abantu bakeneye kumenya. Wagiye muri bya bintu byo kuraba bunini bw'indwara, bunini bw'amahera makeyi n'ibindi, kubera nyine niwe wavyogiye kuvyitwararika. Arashaka gucuririmba za ndirimbo zidakeneye, uzozajyari Yesu wowe ingoma yawe, ngoma y'amahoro abera baruhuke. Urabizi Petero yabambwe acuritse, n'abandi babambwe baturirwa, baririmbye haleluya. Izo zari inkomezi, kwari kumenya ngo igihambaye nibyo mfise muri jewe, ibisigaye naho nopfa nzozuka. Agenda abwire ngo ico kintu gihambaye cane, gutsinda urupfu ruriko rujugumiza benshi, ukagendana ubugingo budashira, ukagendana intsinzi, ukamenya ko hari amahoro y'Imana kuriko, ukamenya ko udapfa gupfa, kandi ukamenya ko utariho kugira ngo uravyibuha, ariko kuriho kugira ngo ushitse umugambi w'Imana. Umwami Yesu abahezagire. Kwitwara ku bwami bw'Imana bizodukura mu mitego myinshi. Kwitwara ku bwami bw'Imana bizotuza kugwa mu manga yibwe n'abadayimoni. Kwitwara ku bwami bw'Imana bizoduha kumenya ko ari ubugirazi. Amen. Kwitwara ku bwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ya migambi Imana ishaka gushitsa irakeneye uwo yikoresha, kandi tumenye kwitegurira ukugaruka kwiwe, kuko atazoreka kugaruka. Uwasezeranye n'uwo kwizerwa, n'ibyo yadusezeranye tukiri mu mubiri turabibona, n'igihe n'ibyo yasezeranye navyo tuzobona twawuvuyemo, navyo nyene tuzobibona, keretse umuhinduye umubeshi shaka gukira amaganya y'isi, shaka guhagarika kugira umwitwarariko utariwo w'inyongera, kugira ngo uronke umwitwarariko w'ivyanyavyo. Yesu niyakubumba uzosanga ibisigaye byose biremurutse, bitogutirimutsa, bitokuvana ku Mana.